Ndabaramukije abakunzi ba televiziyo Heritage, abakunzi b'ikiganiro c'Intahe, ndasiye kubaha ikaze mu kiganiro canyu c'Intahe. Nkuko musanzwe mumenyereye twama dufise abatumire bashasha imisi yose. Uno musi ndafise umutumire mushasha ariko ndagoma ndamuha akanya atwidondore. Karibu cane. Murakoze cyane kunyakira. Yego ndaryohewe kuba hano. Yego. Ama ku mazina mwitwa bande? Ku mazina nitwa Igiraneza King Alpin. Niyo mazina niswe n'abavyeyi. King Alpin ninde, akora iki, yarubatse? King Alpin ni umujene afise imyaka 21. Mu buzima busanzwe ni umunyamuziki. Ego ni umunyamuziki, ni umuririmbyi, akongera akaba n'umuhinyanyuzi. Mbega King Alpin murakijijwe canke muracari? King Alpin arakijijwe. Arakijijwe. Ni cari mwigishaje yaravutse bwa kabiri. Ucivuga byose kugira ntidabe. Ego cyane. Muvukana muri bangahe? Ego King Alpin ndi imfura mu bana bane, ndasavye bose babiri. Ego ndi imfura mu bana bane. Niyatswe twabivuze byose handitswe ivyerekeye. Nagira mbaze umaze kwandika ibitabo bingahe? Oya ndiko ndavyandika. Ikura vyara mu minsi zazogamagara tubwira ivyo umaze kwandika. Hama watubwiye yuko ukijijwe. Hanyuma kandi mbwa turabona nuko kiri muto, wanatubwiye n'imyaka. Mwakijwe gute, vyagenze gute? Nakijijwe, bon, je navukiye mu muryango ukijijwe, navukiye muri famille, navutse tuja muri église, misi yose dimanche, na samedi muri Sunday school. Narafollowinga tu kugira nari mukuru, sinari kwanga kumvira abavyeyi kwa. Naravuga ati mu Burundi abavyeyi basenga utagenda gusenga babibona nk'ubuvuyo. Mugabo au fond de moi zaranjena zaranduhisha tu kumva umengo misi yose ndagenda hajya boro nta kintu gishasha nta kintu. Mugabo uko nagenda nyene haragira igihe nyene nkumva umengo no biheba nyene byose tu. Mugabo uko nagenda nyene ndabandanya ikintu canje na nuko misi yose nagenda muri église. Mugabo nta gishasha numva ari bya bindi nyene ari yama kandi umva umengo urabizi urabimetrize numva ajya ama verse najya nyene ni Yesu ashimwe amen. Umwanya wo turagiye mu mwanya uyu, mu mwanya wo kwakira korale y'abana, mu mwanya wo gutanga amashikanwa, mu mwanya wo gusengera ijambo kujya nyene misi yose nta gishasha. And narina kubera ukuntu nakuze kubera ukuntu nakuze nabona umengo muri église naho tugenda ni ibintu vyo kudushira ko Jean pression canke ni ibintu vyo kudushusha nta kintu gishasha Jean kirimo. Nabona umengo ni ibintu vy'ababono gukizwa vraiment. Nakuriye mu Nyakabiga no mu Cibitoke, nabona hari mwisite nabona umengo umuntu akijijwe vraiment ari cheap, ari hasi sana. So nico kintu sinari bwa mu mutima sinari bwumva uburyohe bw'Imana. Then after ubuzima bwanje bwari bubishe tellement que nagwane intambara zibiri at the same time. Nari fise ibintu byinshi bingoye kuri jewe no gushaka iyo manki y'Imana muri jewe. Bon sinarealiza tukiri ngaho nyene. Bimwe mu bintu ukura avuga ngo arafise ibintu byinshi bikugoye ariko hari gihe tuba twubona umenga umwana hagera ifise ibintu nabi biba bimugoye. Nibihe bintu byari bikugoye? Nari jendi mukuru, nari mfise genre nari mfise mu mutima nari mfise iki genre blessure. Nari mfise blessure nari mfise gikomere nyene tu nari mfise ikintu cari kingoye sana mu mutima nakuze mbona kitari ciza, nico kintu cari kingoye. Rero numva umengo ni jewe ntegerezwa ku resolve ico kibazo fise. Rero misi yose kubera n'ukuntu nari ndi mukuru muhira
sinashaka kwerekana nyene intege nke zanje naca mpfa indani kugira abatonya bawe ntibave babona yuko hari ikintu nyene kingoye kinduhishije naragerageza nyene mugabo indani nabandi ko ndapfa rero guteranya yuko sinari bwa feeling genre umunezero w'Imana muri jewe kugira numve yuko Imana ihari kugira ngo iresolve genre ibibazo byanje rero bivanye nuko kuntu harigeze no kuba hagera igihe nibaza ko Imana itabaho tugenda tugasenga genre nka dufate nka spectacle cyangwa festival mugabo atama nibaho kubera ibintu bavuga ntiwavyemera kubera nabona umengo none iyo Mana ikemura ibibazo mugabo je kabe ivyo wanje tabikemura je dufiki nimbibaho sinzi nta numwe nashobora kubibwira muri ako kanya nta numwe yashobora gufilinga umubabaro na feelinga but après naratanguye narigeze bon na entretemps narakunda jewe nakuze nkunda umuziki narakunda kumviriza umuziki cyane igihe kimwe nari bon kubera uko kuntu nari mfise ibibazo byinshi bingoye mu mutima narakunda numva umengo ahantu ho kuruhukira ni mu muziki most of time nari naragerageza ibintu byinshi naragerageza kugenda kunywa inzoga ndi umwana ata muntu numwe tujanye sinabigira kugira ngo njane ngo nashaka kumva yuko basi ivyo bintu binduhishije byo byagenze gute umunsi wa mbere ufatiye decision kuja kunywa inzoga ata muntu umwe agutwaye witwaye wenyene naniga mu wa gatandatu primaire twego turitegurira concours nari mfise amahera 2000 ndashinibuka gusena nayakuye 2000 cyagimenga na akaboki naho n'ubenga nakanzoga gatoye hano niga imbere yaho hari akabari then ndagenda ndamwinginga umujama yagira ya serva tangi ati jewe ndanywa inzoga shaka akaboki n'ubwa mbere nari nyoye inzoga sinari nzi yuko zinarura en fait nari nzi yuko ari ikintu nyene soit gisosa mugabo nyene cinjiza swing kice gufasha ku ya stress yawe basi ubwenge kwera numva bavuga bon sinari bwagira experience yuko nonye inzoga hama nyene numva yuko no kwibagira ibibazo mfise then after ngerageje kunywa inzoga rimwe numva umengo ibibazo ahubwo biciye vyiyongera biciye biba vyinshi de plus akagera ikintu capfa kugerageza genre narakunda umuziki tellement que narumviriza je abaririmbyi batandukanye so wumviriza gospel canke wumviriza bon narazumviriza zose kuko deja iyo histoire ngarutse nyuma gato narakora n'ibikorwa muri eglise which is gitangaje narakora n'ibikorwa muri eglise je naravuza batterie nari n'umwana nimba naragenda mu repetition gira sinshavuza abavyeyi ko ndikirara ndumuvuye mugabo ukaba ufise ubuzima bubiri n'ubwo buzima bw'abantu bakuze muri eglise uri mu musicien n'ubwo buzima bundi bw'ibintu byawe uri kuragwana navyo ata muntu umwazi igitangaje ikintu canyica do plus nari mfise ukuntu nanyegeza ibintu genre bindemereye turi kumwe naratwenga nk'abandi narafeza sambra kwa then ico gihe ndibuka mengo navugiriza abana bato muri church ibintu nk'ivyo rero après ntanguye kugira iyo experience yuko reka nywa inzoga ndabi yuko byohera man mugabo nkumva umengo ibice biba byinshi gusumba umva ntivyaheze nkaza ndanywa inzoga narigeze no kugerageza kunywa umagirimu mugabo ho nacenda genre nabigize rimwe narumvise tu ntabikunze sinaciye nguma ngo ni droga niki ko hose ari kurarondera ikintu kiza gutuma wibagira wa mubabaro ya numva ni igikico ushobora umutwaro mfise mu mutima ni igikico za kikawonkurako nkibagira basigatoye ndibuka narigeze kugerageza kwiyahura nari bon aho warungana gute nari nimengo nyene still niga 6e narigeze kugerageza kwiyahura narigeze kuba ibintu vyarango yari byinshi
hama je no kwishuri sinari umuntu ari Jean ndonka amanota menshi cyane sinadura sinari kijuju je mu ishuri gusa kubera ibintu byinshi nabamfise mu mutwe no mu mutima kwishuri byarangora ukuntu sinaba nkurikira neza naragerageza kugira ubuvuwayo bwinshi kugira basi ndabe ko no kwiyamiza na gatowe ko nzi ko ni nabandi je nyene nza kugira umubabaro mwinshi ya urumva ndi mu bandi naragerageza kugira ubusazi bwose bushoboka kugira ndabe ko no kwibagiza byaranka ko ntaha kugira mbe je nyene kuko deja nabandushe mu mutima nukuvuga naratwenga mu bandi ana umwanya namaze mu bandi ndiko ndatwenga wigwiza incuro nka 10 umubabaro nacangira ndi je nyene nari mfise vide mu mutima ntazi ikintu kizoyi complete aho nibazanye niko ndi muri church nyene tu ico gihe ugerageza kugira suicide vyagenze gute vyagufashe gute wabikoze gute bon umunsi ndabigerageza sinanyoye sumu yapanya nukanguke ni nari mvuye nyene muhira mu gitondo ibintu byabaye nyene biramblessa tellement urumva guteranya n'ivyo nari maranye iminsi birankomeretsa vraiment kubye numvumengo vraiment sinkwiye ndarushe tellement que basi gufa niyo kado yonyene Imana yonjohera gufa agenda nyene mwibarabara hajya naba hafi yibarabara gira njabuke tagerageza nyene tu kitamwe nyene uko nyene ngaho nyene imodoka iragira break irarengana then ndagira ubwoba nande hagati ibintu naringize nibiki nari gufa vya vrai nka en fait nanje nararomarka yuko naho ndiko ndagerageza kurondera ama solution siho ya warabona ko ayo ma solution atari karakora agufasha then après narigeze rero harageze igihe ndavuga ndasubiza ubwenge inyuma ndavuga ati mugabo je ndi muri background y'abantu y'ikintu cyitwa Imana na Yesu bavuga yuko ico kintu ni mvuge gute hariyo uwo muntu yitwa Yesu arashobora ngo kuguha amahoro ibintu byose bikugoye imitwa ni iyo terme ni ari ivunye ari trend muri church imitwara yawe Yesu yarayikoreye ibintu nk'ivyo then ndavuga ati sasa none ko Yesu yikoreye imitwara none iyo yiwanje gute cyangwa umujama yitwa Yesu je ntanzi aro then umunsi umwe vraiment ndagenda church nayo maze iminsi ndushe vraiment niga nari namaze kuja 7e nari namaze kuja 7e mengo hari 2014 2015 nibuka neza umwaka then ndagenda ngiye kuri church dimanche nibwo bwa mbere nariza amarira menshi kuva mvuka nibaza yarakana uwahejeje naragize genre uwo munsi sinzi ko ari Imana yari kiranganiriza narumvise nyene yuko vraiment umuntu nitwa Yesu arashobora kumpa amahoro mugabo rero nacangira ikibazo ngati mana je bano sishaka gukizwa kubera umupasiteri ko bijya kuntu baguma bavuga ana hari kuno abapasiteri bavuga Jean baba bashaka kutwumvisha ibintu tuvyumve kandi nivyo ndabitahura reko yanari nkiri sinzi ko ari ubwana niki nimvumenga bajya abapasiteri bavuga badukanga bashaka bakubwire buke bon nyene jewe komeze ndakunda umuntu ari karambira ikintu uke birandyohera bon biranyamiza nyene ndumva nyene yuko yo umuntu afise urukundo ni rero kubera nari nkiri n'umwana mu mutwe sinatahura bon urabizi ni nawe hari gihe ubu buri kuravuga ubikagusaba nyene gushaka kubera ibintu biri deep buri kuravuga ya ndabitahura rero sinatahura nuvuga to ya mana mugabo je sinshobora kugenda kwa pastor nkambwira nk'ibiki kubera bavuga acha tangura kuncira urubanza kubera twari tuzi yuko abapasiteri bari ari abantu bari holy ni urumva ni Imana nyene iraho ku ruhande yambara ikoti costume ni bukare dimanche niko twari tuzi nta n'ikintu wari gushobora gukora Jean uri kumwe n'umupasiteri kibi canke iki uco gerageza kwimaska kacuba ugerageza ko umuntu utari kugira pasiteri ndamwe impression rero je numva umenga je sinshaka kugenda kurya mutipe ndamubwire ngo je ngo ibi aca njija ngura umunyavya ngugira ibiki n'ibiki then after mu mutima vraiment
ndatangura kumva yuko rero ya mana ndayikeneye slow by slow. Ngihi cyakumotiva kumva yuko iyo mana uyikeneye? Nari nkeneye kuraba yuko ivyo bintu vyo gutura imitwaro vya Yesu ari ivyo agomba kugira nashaka gupima nubiko none Yesu zavura arashaka kunduhurira imitwaro yanjye. After chandagen bon naciye ntangura rero kumviri kuraba Heritage, narakunda kuraba Heritage. Then Heritage hariho ikiganiro citwa Himbaza, sinzi ko n'ubukira cyahari Himbaza man nararaba indirimbo ava kugira travail vyo kuvuza skills zo kuvuza ya urumva mugabo ico gihe ndatangura kuzandagira meditation ku bintu ko baravuga bukebuke ama one day rica ndagwa ku ndirimbo yitwa 1000 km ya HBC ndabaramukije aho ari wowe twazone interview Imana bamugisha sana HBC Chimbo na babira yambaye amakabutura ariko bararirimba ibintu by'Imana bari mwibarabara azinakunda n'umuziki narabibona sana abantu b'abanyamerika bagira ama video bambaye amakabutura muko nkabona menga bajama n'ibintu ariko bararimba biraryoshe biranye impressiona kwa byaranyinjiye umva kare wa focusinga cyane ku muziki mugabo cette fois uraronse abantu bagira wa muziki muga harimo n'amajambo mazima ya then ikindi kintu ca motive kwera iyo H4C je nakuriye mwisite nakuze ahantu muri background y'abantu badakijijwe bambara amakabutura amadeshire amahereni biki rero cyambona abandi batipu mengo barasa mugabo bafise like ubuzima butandukanye baririmba ibindi bintu vy'Imana kandi biryoshe gusoma na rimwe mara numva muri church cyantangura kuba interest tinaho nokizwe nopfanyizwa nk'ababi arumva then umunsi umwe ndafata decision hariyo sinzi mu pastor yari karigisha mu munsi kuri Heritage hari samedi nari nakarose muri repetition ndavyibuka nako ndakina PlayStation actually nako ndaplay then ndakarot ama pastor nyine aravuga ibintu ndibuka ikintu yaravuze ati Yesu niyo nzira iyo kuri n'ubugingo ntaho ushobora gushika kwa data atamujanye ngoma ndavyiyumvira kwa data ni hehe haniyo meditation ndayimana nanga 2 semaines sinari bwature sinari bwavuge ngo Yesu rero ndakeneye ubwo arimo yuko ko hari mu pastor yavuze uwo mu pastor sindanamuzi n'ukuri ntawe nibuka n'iryo zina nagiye nibuka mugabo ico kintu Yesu niyo nzira kuri n'ubugingo umunsi umwe rero hajya church nasengera aca barabivuga agati zanyu serious then ndavuga ati rero Yesu nimba ari wewe nzira kuri n'ubugingo nta pastor arimo tugende etape etape je ndakeneye ikintu kinyemeza basi yuko ja ubasari ari wewe nzira kuri n'ubugingo ari wewe yotuma arumva nshobora gushika nyene kwa data nari natango ana kubera meditation nagize gushika kwa data nyene mijuru narumva none mugabo ana cyakintu twize cyuko firiye mu byaho bya mu muriro cyaciye gisubira kandi kugaruka mu mutima numva umengo none ko nta ushobora gushika kwa data tamujanye n'ifite ibintu byinshi bingoye ndadekona ndanyinzoga ndagira ububandi bwose bubaho none ngira ibibazo ama mpfuye cenja no mu muriro naciye ntangura guca bugufi arumva ubwari ubwoba nti urukundo rw'Imana ni gari gambohe telma rero ubwo bwoba ni buri bwaciye buncisha bugufi ndatangura rero kugira etape buke zo kugira iki zo kurondera Imana then ndatangura rero ku umunsi umwe baravuga ngo abantu nyene bashaka gukizwa nukuri naragiye kujye bagira appel y'eglise abantu bakeneye kwakira Yesu nk'abi n'umukiza sinagiye ko navuga ati nene nagenda mu nanjaje imbere takwaso umva ari deja ari umuzisye barakuzi kuvuza kandi rero bavuga ngo karitonda agahungu manini gateye cyabona kumbe nawe urabizi umutima wa muhungu w'intore wa muhungu yitonda wa muhungu wanaka yitonda asenga kumujama ne mamaske gusa naraba frappa tu kugira ngo then après ndafata les décisions mu ntebe bijya bintu bavuga ndabivuga mugabo ndiko ndabivuga narabimeditako sinsange ndiko ndavuga ibintu ntazi nimba hari ahantu yatanga avuga ngo
umutima niwe umuntu yizeresha akanwa niko yaturisha nagati umutima niwe yizeresha ubu nyene ndizeye rero yuko Yesu yapfuye ku bwanje kandi ari wewe nyina je sinavuze bijya byose bavuze navuze ati Yesu ndizere ko wapfuye urazuka ku bwanje kandi ndizeye ko ari wewe ufise genre iki inyishu y'ikibazo mfise ni wewe ugifise kandi wewe wenyine numva nkeneye rero muri aka kanya sinkeneye pasteur sinkeneye n'undi muntu wa pasteur bari baragukomerekeje oya ntibari barankomerekeje basi ko yako twakuze umengo nabantu b'ababono ngo muri quartier nk'aho umenga bajye abantu bon baratinyitse reka ndabivuga bari batinyitse rero twabafata ana ku ishuri aba prefet bakazi rero usanga etablissement yose mwanka kubera ukuntu nyene aba akaze niki rero ntikwari kubanga ibwa kwa kundi nyene bawumva umengo umuntu haba hakirimwe n'ikintu c'ububire cinshi hari nutabura atahura après tunatangura rero ntanguye gufata iyo decision sinashotse mvuga ngo je ngo ndumviza amahoro mu mutima sindakubesha gusa narumva yuko vraiment decision fashe yari kenewe mu buzima bwanje yari kenewe then ukebuke step by step ndatangura ikintu rero caje gutuma ntangura rero gukunda Yesu urukundo apana urubanza twane turishire ku ruhande rero haciye haza step y'urukundo ntanguye kumviriza indirimbo rero za ba type ya ari indirimbo ya type ya warakoze sinopfuye ni kijije ke ndirimbo yara nkoze ko sana ziratuma nsubira kurondera rero urukundo rw'Imana kandi ntangura kubona ubuzima bwanje yuko burahinduka mugabo apana byose exactement hari ibintu ana étape par étape hari ibintu vyagiye nagenda kira ari processus bitaje nagenda kira buke niho re novuga nahuriye na Yesu ubuzima bwanje butangiye bwatangiye kuryoha maze guhura muri 2017 ntangiye guhura na Prince Mshindi much respect hari tu video yagira twitwa my day with Jesus bon ico gihe nari deja twaje naramaze kugira inyota y'Imana yo kumenya Imana nari natangiye rero kugira gufilinga urukundo rw'Imana urumva processes zaciye byafashe igihe byarafashe umwanya wa afite Yesu yarabanje arankura mu ico kintu c'urubanza kuko wakumva barakora gucira urubanza numva umengo ngiranje kwa Yesu nko muri harse guhunga intambara y'umuriro mugabo aho rero naciye ntangura kumva yuko Yesu urukundo rwiwe how much atesa how much ariho hano naciye ntangura kwicuza none Yesu none wewe umuntu ashobora gutanga ubuzima bwiwe ku bwawe akemera hariyo iyindi version yanjyohera ico gihe ngo naho kunywa kumatana n'Imana cari kintu cyo kumiraka yarayemeye kubiheba ku bwanje nogati mze je umuntu amaye ubumana apana ubumana nawe ngira umusiti gusa wo mwijuru kuvayo gutya gusa cyane ivyo kunda cyabibaza umuntu yari Imana deja ngacambara umubiri apana umubiri w'aba boss apana umubiri w'aba millionaire umubiri uciye bugufi ntangura kumedita kuri zige histoire ko Yesu yavukiye mu kiraro c'inka the feeling ubuzima na hombe rero Yesu aratangura kunyokipa no kwiyumvira urukundo rwiye usumba ibintu bigoye bya bibazo byose hama nagomba etat d'âme yawe umutima wawe muri ico gihe wari umeze gute kuko urumva uravuye mu kibanza kimwe wimuriye mu kindi kibanza kumbure vya bintu vyari bikugowe ntibyagiye byose mu mutima wari wiyumva umerewe gute aha ikibazo cyiza cyane merci ubwa mbere mu bigihera ni ikintu caje gutandukanya ubuzima bwa mbere n'ubwa kabiri nuko hariyo kimwe naciye ndeka kwitaho ubwa mbere umutwe wanje wari kuri ivyo bintu bingoye n'umutima wanje mugabo cette fois-ci naronse umuntu yitwa Yesu aryosha ubuzima bwanje umutima wanje wose waciye uja kuri uwo muntu rero yitwa Yesu shaka gutahura Yesu kubera iki wankunze
ni igiki cyatumye uncagura n'amakosa yanje n'ububi bwanje deja nta kintu na kimwe cyari gutuma nkunda nta mpamvu ni sinzi verse hariyo verse yo muri Bible ivuga ngo umugororotsi wewe byo koroha kumupfira ntanguye kwiyumvira urukundo Imana nkunda nta mwanya wo kwiyumviriza ibintu zarabingorana bafise naca numva afise inyota gusa yo kubandanya amenya ugo rukundo kumenya uwo Yesu nkunda kumenya iyo image rero ya Yesu nico cyatuma ubuzima bwanje bugira tukiri ngaho nyene nibihe bintu novuga ngo kanda guhe bitatu ndatwe ari vyinshi muga nibihe bintu bitatu bikuru vyagufashije mu gukura mu gakiza we n'Imana yawe. Okay, icambere sinzi ko ari ko Imana ya designinze Johnny yanje y'agakiza ndubaha abantu abarongozi twa Imana yashize imbere abapasteur niki niba Imana ikoresha kugira batwinspire kurondera Imana mugabo ikintu cambere no kugira ikintu cyatumye numva nkeneye kumenya Imana ni kusoma ijambo ry'Imana kumva yuko Imana sinkeneye kukumenya nkanaka sinkeneye kuvuga ngo Imana ya Abrahamu na Yakobo nkeneye kumenya Imana ya King Ego dufitaniye umubano ku buryo ico nico cambere cyatumye ntangura gukura nagerageza kumenya Imana nka jewe not nka kanaka hama naribwira ubutumwa naribwira avant ko nja kubwira undi naribwira sinasoma ijambo ry'Imana kugira nje kwigisha abandi je kubwira ubuyuwaye mu quartier mvuga ati je urumva urabona rero muri Matayo havuga kunuko ya numva shaka yuko ivyo bintu ndiko ndasoma bibu ubuzima bwanje abandi bazobonsomemo ntibizonsabe umwanya wo kuguma mvuga amajambo then hama ikindi ca gatatu catumye ngira nkura mu gakiza ni kumva yuko umutima wanje ngo mangerageza kurondera inyota y'Imana numva umengo ibintu byose noronka nokora name ngirageza kurondera inyota y'Imana nico kintu isengesho ryo kunyotegwa Imana nivyo bintu bitatu novuga vyatumye ngerageza gukura ushitse wari kuravuga nyene ku kijijwe ni n'ubuzima nyene bw'agakiza hanyuma uri usengera muri eglise yihe uyu munsi hanyuma muri eglise ukora iki? Okay, nsengera muri Jesus Grace Church mu Ngagara muri 5 ndo mu musicien mvuza batterie and mvuza batterie na ndagira na sonorisation rimwe na rimwe iyo kuri ico kinyenye cuko uri mu musicien hariho phenomene ikunda kugushika kenshi ugasanga umengo aba musicien umbabarire aba musicien ntibaba stable mu bintu vy'agakiza sanga umenga baguma bameze uko bagenda bagaruka bifira hehe bimeze birakunda ko vy'ukuri cyane cyane umubatero rero abo umuntu vy'ukuri afitanye imigenderanire n'Imana ari ahagaze vy'ukuri mu ishengero ari karakura ari araregwa kemera kuregwa kwa bon c'est point de vue zibiri kuri ico kintu point de vue ifadika indi point de vue genre iri spirituel ukuntu point de vue ifatika ni en fait urabizi ko muri church bakunda bavuga ngo abamiziciens ntibakizwa en fait abamiziciens suko batakizwa abamiziciens bari vrai ni ba faking life kwa niko ndavyumva kuko intege nke zabo barazerekana nimba yikundiriye akanoti Jean arakwereka hagwaye mugaho ikosa ricari habera ntiberekane intege nke zabo kugira bakire berekana intege nke zabo Jean kugira bidefend barazishigikira bon niyo point de vue ya mbere mbona kuko deja urabizi muri eglise abantu benshi baragerageza nabusanga bafise intege nke kanaka baragerageza kuzinyegeza ugasanga outside of church barafise ubuzima bayimo bwa dimanche no mu service ya eglise babayemo muri quartier bisigura iki abamiziciens ingorane rero bagira naho barirekana ubuzima bwabo bwa nimba ari noti twidishaka amaye nimba ari bifise intege nke kanaka barazerekana mugabo it's wrong reka ndabivuga uko en fait ikosa rihari ku bantu bari tarantiwe bose muri rusange turafise amatara n'ivyo Imana yaraduhaye
mugabo amatana yarokivye ikibanza cose cy'umutima wacu which is wrong. Imana yarikwiye ko kipa imitima yacu talent nazo zikaza munsi kubera Imana niyo yaretegerezwa gukontrola talent muri twebwe. Rero ikintu cari gikwiye kuba mu musicien twari dukwiye kumenya yuko ndafise talent nivyo mugabo iyo uwampaye talent atari karayikoresha muri jewe misi yose ntegerezwa gukora amakosa. Niko je ndavyumva mba numva umengo ikibazo si talent, ikibazo eske yayiguhaye kubera iki, yayiguhaye kugira uyikoresha iki, kuko deja ego Imana yaduhaye ingabire kugira zitubesheho c'est vrai, mugabo we aussi yaduhaye kugira zizane imitima kuri yo. Nimba ibintu ukora en fait na Bible tugiye mu inzohezagira ibikorwa vy'intoki, ntibivuze yuko ucuheba ibintu vy'Imana ngende ngo gukora ngo ibintu bikorwa ngo vy'intoki ngo niyo oya hariyo hari muri eglise hari umugeni wa Kristo utegerezwa guserva. Iyo n'ijambo ry'Imana bivuga n'imyitwararike by'ubwami no kugorora ikiziga bizofollowinga. Rero ako ka point turakibagira kwitwararika iby'ubwami no kugororoka turavyibagira. Navyo n'ingabire zacu zitegerezwa gukorera ubwami. Hama imishaya cikayirondera kugororoka. Hama rero ibisigaye bigaca bidukurikira. Urumva ni kuba kugira uwo mutima wo kumva yuko talent iri munsi Imana iri hejuru. Imana yishize hejuru igakontrola talent bica vyoroha ndakumara miko biri sanse kumera. Tusa n'abarangiza ikiganiro ubu unye ukora iki? Batubwiye ivyo ukora muri eglise hanyuma mu buzima bwa minsi yose ukora iki? Hanyuma ivyo bintu ukora ni gute bishira hejuru Imana? Niki kibanza c'Imana muri ivyo bintu usanzwe ukora? Okay, murakoze cyane. Mu buzima busanzwe ubu ikintu imirimo twavuga amaboko Imana yantije umwuga ndi umuhinyanyuzi w'indirimbo, mu producteur, mu producer, mu producteur, ndi no muririmbyi. Mugabo jewe warombaje ati ni gute bi representa Imana. Imbere yuko mba umu producteur hariyo version fise itazopfa yitwa icyaremwe gishasha, umwana w'Imana, umukristo. Umuproducteur azova mu mubiri azopfa mugabo umwana w'Imana canke icyaremwe gishasha kizokwama kuko deja Kristo azoza kudutora tugende kubana nawe. Ujya muntu w'indani no azobaho. Namvuga ati iyo mu gihe ujya muntu w'indani atazoba ari kara controller talent zanje nta sinoba ndisolvinga kubaho kuko deja ujya muntu wanje, ujya muntu wa kameremere k'umubiri, ujya muntu w'inyama n'amaraso ndagerageza kumwinyoha kugira ngo ujya akore cyane, ujya w'indani akore cyane. Bisigura iki? Ibyo nkora birepresenta Kristo mu buryo bwose bubaho kuko deja ijambo ry'Imana rivuga yuko Yesu yavuze atabanje muzobamenyera kuvyo bamwe. Ibyo nkora mu gihe bitari ko birami ivyamwa vya Kristo canke vyamwe mu yera ndi ready kubiheba. Ejo biza kwerekana Kristo mu gihe ivyo ndiko ndakora biriko birazana ivyamwa canke biriko birazana imitima kuri Kristo. Ni kuvuga ibintu byose nkora kuva land kugeza iyindi land bandiko niyumvira ni gute umutima umwe uza kuri Kristo mu buryo bumwe canke ubundi. Nico gituma nkora ibintu, nico gituma ndirimba, nico gituma ngira production hagize umutima umwe wenyene wizera kubera ivyo niyo novuga niyo réussite yanje. Ibindi byose Imana iravyitaho ko hari ibintu byinshi turonka apana kubera twasenze. Hari abantu benshi hari ibintu byinshi, hari abantu usanga Imana yaramuhaye amagara meza. Okay, Imana yamiduha impwemu mu gitondo misi yose nituvyuka kuvuga ngo Mana ndagusavye no musutse kuntiza impwemu. Ntabyo urabizi ivyo nitugera tubisengera dukunda gusengera ibintu biri materiel gusa niki mugabo hari ibintu byinshi Imana iduha for free like a package nk'abana bayo. Ibindi byose iyo witaye rero ubwami no kugororoka byose birakurikira. Niki kintu wogira umujene muri kino gihe
by'ukuri urafise urugendo n'Imana kandi uremeze neza yuko Yesu Kristo ari inzira n'ukuri n'ubugingo kandi kari watanga amahoro no mu bihe bigoye umuntu ashobora kwereka arabamwo niwe aza gukombla ya vide ufise umuntu afise mu mutima niki kintu rero ubwira nk'umuntu ariko arakuraba uyu munsi ukuze canke umwana kuri uwo mu Yesu wamenye n'ubuhe buryohe wakiriye wo mubwira akumva yuko nawe by'ukuri yoha ubuzima bw'uwo muntu. Bon, ikintu nobwira Jean umuntu jeune umupapa umumama karadukurikira ni kimwe ubu buzima burabishe cyane mu gihe udafise uwabuguhaye ariwe Kristo. Bisigura yuko mu jeune uri kurankurikirana musore bavuga inkumi abamama abapapa ubu buzima burabishe tellement udafise umuntu yitwa Yesu. Ivyo ukora byose Yesu ntazokubuza, reka mvuge ku bajene, Yesu ntazokubuza gukora ivyo ukunda. Yesu ikintu akeneye kuri we nuko abo wa mbere mu buzima bwawe, akontrola ivyiyumviro byawe, akontrola ubuzima bwawe. Kubera Yesu ntiyakuzanye ngaha ku isi kugira umere nk'igiti. Oya, Yesu yakuzanye kuri isi kugira ube nk'icamwa. Bisigura iki? Ivyo wowe ukunda byose, ivyo wowe ukora byose, reka bi reflecte Kristo, kuko ikindi no kongera ko uko bizogenda kose ibintu byose bizohera. Mugabo ubuzima budashira ntibuzohera, buzokwamaho. Abantu bafite ubuzima budashira bazokubaho n'inyuma y'urupfu. Vuba Yesu araje azoza kudutora. Abafite ubwo buzima budashira nibo bazobandanya kubaho. Rero ivyo ukora byose making sure yuko hari umuntu uri kurafasha kumenya ubwo buzima budashira. Yap, nivyo bitsiwe tuzoronka niyo tuzokayangana nk'inyenyeri. Merci beaucoup. Reka ndabashimire kuba mwaje kutwitaho mu kiganiro c'Intahe. Nizere ko n'ikindi gihe muzogaruka twabahamagara. Hama ikindi naco ndabashimira nuko mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritagetelevision. Ubona wogira wakire sinkamwe n'umukiza wakurikirana ikiganiro. Kumbure hari n'uwundi muntu uyu munsi yakara kuraba ubuzima bwe bugira buhinduke kora ko yumvirije Intahe yawe. Yego, nanje murakoze kunyakira kandi ndizera yuko Imana izokora ivyishoboye kugira ngo izanabaye. Amen. Reka nongere nshimire abakunzi ba televiziyo Heritagetelevision, abakunzi b'ikiganiro c'Intahe. Ndizera cyane ko biciye mu ntahe y'umu frère wacu King Alpin mwize byinshi cyane icambere kumva yuko Yesu ariwe muntu wa mbere aza kuzuza vide ufise mu mutima wawe. Urashobora gushiramo ibindi bintu byose ukagerageza, ariko Yesu niwe wenyene ufise ashobora gutuma ico kibazo ufise canke inyongorano ufise ituma uja kurondera ibintu hanze ihera akayuzuza byose bigahera. Rero mwakoze cyane, tuzosubira ku munsi w'Imana nk'aya mango nyene. Imana ibahezagire cyane.